Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani. Aturikiza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro avuga uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro ariko nticatemuka. Mose arivugana ati hinge nkikame ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge vyawe, kuko aho hantu hagaze arahera. Kandi ati ndi Imana ya so, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Ndasoma uyundi murongo umwe uri muri Matayo gice ca 13 ku murongo wa 44. Matayo 13 murongo wa 44. 13:44 no murongo umwe uri hano ha Matayo 13:44. Ubwami bwo mwijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo, umuntu yazubutse ko arazihisha, aragenda, umunezero umutera gushora ivyo afise vyose, agura iryo tongo. Amen. Bwana asifiwe sana. Iri jambo numva shaka kurivuga muri ubu buryo. Igihe Mose yararagiye, Mose ntiyarazi Imana. Mose yarazi ko Imana yamuhamagaye, kandi Mose yarazi umuhamagaro w'Imana wo gutabara abantu b'Imana. Ariko Mose yari yarahushije gutahura neza Imana kuko yarakubise iswata. Bwira umwicaye uti iswata. Mumbarizi twari iswata wowe urakubita mu vy'Imana. Cumumbwira uti pole sana. Haleluya. Mose yarakubise iswata mu vy'Imana. Akubise iswata mu vy'Imana acara bivamo agenda gukora kandi kazi kugira ngo atunge umuryango wiwe kandi abeho. Ariko umunsi umwe Imana ihitamo kuza kumwiyereka. No musi muri kino gitondo ndagomba gushimira Imana mu buryo budasanzwe ku buzima bwacu. Kuko igihe cyose Imana iboneka ari iturondera, n'igihe tuba twananiwe tukaba dufise isoni z'uko twakubise iswata, ndashimira Imana uyu mwaka wose yashishikaye kukurondera no mu kunanirwa kwawe no mu ntege nke zawe. Uyu munsi uri ngaha kuko vy'ukuri Imana yakurondeye. Iyo iza kuba itakurondeye ntiwari kuba wanatonze hano hantu. Ariko kandi hari igihe duswata tukicwa n'isoni tugatinya no gusubira kuyihamagara. Ariko Imana imaze kubona ko Mose yabivuyemo yabihevye, Imana imusanga ku gikorwa ciwe ca misi yose, imusanga mu vyajejwe vya misi yose. Kuko Imana itaba mu rusengero kandi Imana idakorera mu bikorane gusa, ariko Imana ishobora kugusanga ahantu hose uri mu buzima bwawe. Woraba abantu bose muri kino kibanza, bamwe aho mwahuriye n'Imana hamwe haranateye n'isoni. Hamwe n'abapastori ntibashobora kuhagendera canke kuhatambukira, ariko aho hantu ho Imana yarahagusanze, kuko Imana hose irahashika, kuko kubgayo nta hateye isoni nimba ari huri, nimba uwaye ari hari izohagusanga. Isanga Mose mu vyiwe musanga yatakaje ivyizigiro, yatakaje umurongo, iraza imukorera akantu kagasha. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iraza imukorera ikintu gishasha atari bwabone mu buzima bwiwe. Ikintu yamukoreye ni iki? Yatsa umuriro mu giti. Mose akabona igiti kiraka, akabona kiraka, ariko akabona ntigihera, ariko aravuga ati ibyo byose reka nje kuraba kijya kintu caka kidahera. Bwana asifiwe sana. Mose nguko agenda yegera aja kuraba kijya giti caka kidahera, Bibiri ivuga ngo aho hantu Mose yarari nico giti cyariko kiratsa umuriro na hantu hitwa Horebu. Ni bande bazi Horebu muri Bibiri ico bisobanura? Horebu bisobanura ngo
ku musozi w'Imana, kibanza c'Imana, musozi w'Imana. Haleluya, amina. Aho hantu hitwa mu kibanza c'Imana, bahavuye bahita mu kibanza c'Imana kuko Imana yagiye yiyerekana. Yesu ashimwe cyane. Warubiza ahantu Imana yakwiyerekeye uhita ikibanza c'Imana, naho rimwe na rimwe hoba ari ahantu hadasa neza canke hadasukuye, ariko urahaca ukavuga uti hajya ahantu narahuriye n'Imana, hajya ahantu narahaboneye Imana. Kuri wowe hakitwa inzu y'Imana, mu gihe mu maso y'abandi hita hasuzuguriza. Mose ndagomba kuvuga ngo hari ikintu camutangaje, ngo yaravye igisaka caka umuriro, ngo aravuga ngo ibi bintu ntari bwabone, reka negere. Yesu ashimwe cyane. Ijambo nshaka kuvuga nshaka guhagarara ko riravuga ngo reka negere. Ndagomba kuvuga ngo reka uyu mwaka ucika umwaka mu buzima bwawe bwo gusubira kandi kwegera. Hari aho ugeze mu kunywana n'Imana no kumenya Imana, ariko ndakubwiye ngo kandi subira wegere. Yesu ashimwe cyane. Subira utere intambuko, subira uje kuri nivo itandukanye. Aho ugeze ni heza, ariko ndavuze ngo subira wegere. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Imana irazi kutwatiha, Imana irazi kuduhamagara, Imana irazi kudukwega. Aha mwese nobabaza, mwosanga rimwe na rimwe ibibazo byacu bihora bidutera kwegera Imana. Imana izokora ibishoboka byose kugira ngo ikwiyegereze. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mose ngo abonye igisaka kiriko kiraka, aravuga ngo reka negere. Bwana sifiwe sana. Aravuga ati reka negere kugira ngo mbashe kubona ico kintu amaso yanje atari bwabone. Ndagomba gutahura ico kintu ntari bwabone. Ni gute umuriro ushobora kwaka iminota ingana gutyo, iki giti nticume canke ntigitembagare? Ni gute umuriro ushobora kwaka nkawumva ndi kuri distance kuko harashushe, ariko kijya kintu uri kurakira coco n'igisikombe? Ni gute umuriro utari kuragikonsuma, ariko jewe ndi kuri distance umuriro uri kurankonsuma? Ni gute umuriro utagihenura, ariko ni gute ivyatsi byo ku ruhande vyamaze gusha? Ni gute umuriro waka kuri iki kintu ntibiproduise effet imwe niyo biriko biraproduisa à côté? Subira uvuga uti kwegera. Ni gute umuriro umwe udakora ibikorwa bimwe kandi ari wa muriro nyene? Ni gute umuriro uturira ibintu byose biri pembeni, ariko umuriro ntuturira igiti kiriko kirawakira? Ndagomba kuvuga muri kino gitondo ngo hariho umuriro. Haleluya. Ndagomba kuvuga ngo hariho umuriro, kandi uwo muriro Yesu ashimwe cyane. Ibintu birasobanura iki kintu. Iyo umuriro w'Imana uri kuraka mu buzima bwacu, si umuriro w'ukutwonona canke w'ukutwica, ariko kandi aho utari kuraka uronona. Yesu ashimwe cyane. Reka ndabaha kandi karorero. Mose yaregereye Imana, ije ibintu byose birasha, n'ibikoko vyegereye umusozi Sinayi birasha, ariko muri uwo muriro aho ibintu byose bisha bakavuga ngo Imana nigende, Imana ibwira Mose ngo we niwegere. Umuriro uturira ibindi bintu byose, ariko Mose umugira ko effet iri contraire, iri oppose ni yabandi. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndagomba kuvuga muri kino gitondo, uyu mwaka ikintu nizera ku muntu aza kwakirira ijambo, uyu mwaka ikintu nizera mu buzima bwanje, haleluya, ndizera umuriro w'Imana. Naho kwibagira ibintu byose navuze uyu munsi muri kino gitondo, ndagomba kuvuga ngo uyu mwaka ndizera umuriro w'Imana. Umuriro Imana izokwatsa mu buzima bwawe, ugaturira ibikwegereye byose bigize ubwansi n'Imana, ariko wewe ntugusambure, ahubwo wowe ukakubaka ico kibanza canke uwo muntu. Uravyumva? Aho hantu umuriro devasta, Imana ihisa hera. Uraza kunyumva uko na avance, ariko ndavuze ngo reka nakubwire ngo Imana niyo gutinya iyo utanywanye nayo, ariko iyo uri muri wewe nta cayo na kimwe kikonona, ahubwo ivyayo byose
bikubera akaryo gashasha ko kuyishurirwa mu yindi nivo nshasha no kuyibona mu rugezo rutandukanye n'ubwo wigeze kuyibonamo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko impereye kuri iki gicapo c'umuriro, ndagomba utahure iki kintu. Bantu b'Imana, sinzi ubuzima bwawe, sinzi ibyo uri kuracamo, sinzi naho wabaye. Ariko ndashaka uyu mwaka dufate decision. N'uyu muri kino gitondo dufatiye decision. Hitamo kwegera Imana. Hitamo uvuga uti uyu mwaka ngiye kwegera Imana kurusha uko nayegereye. Nimba hari ivyo uzi ku Mana nka Mose, subira ukikame, subira wegere, kuko nimba hari ivyo uzi, hari ivyo utazi. Reka kuborezwa n'ivyo wamenye, ariko iki nigihe cawe co kwegera kugeza aho usobanukirwa ico kintu c'akataraboneka amaso yawe ariko arabona, kuko Imana igihe cyose iradukwega kandi igakwega ubuzima bwacu kugira ngo itwereke ivyo tutarabona kandi bishasha. Ivyo nivyo bikiye abera kandi ivyo nivyo kubikiye muri no mwaka, ariko kandi ndakwipfurije ngo mbega wonyemerera tukegera Imana uyu mwaka. Ndasobanura igituma wonyemerera tukegera Imana uyu mwaka. Wumva mu mutima wawe uri prêt cyangwa uri prête kuvuga ati uyu mwaka ugiye kuba umwaka wanje wo kunywana n'Imana. Haleluya. Biraryoshe kwegerana n'Imana. Biraryoshe kunywana n'Imana. Biraryoshe kumva ijwi ry'Imana. Biraryoshe kuba mu muriro w'Imana. Haleluya. Biraryoshe kuba muri couverture y'Imana. Biraryoshe kuba mu bwiza bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Biraryoshe kwimenyanira n'Imana. Reka ndakubwire ngo uyu ni umwaka wawe wo gusoma Bibiliya uko utigeze kuyisoma. Kuko Imana igiye kukwishurira mu ijambo ryayo urugezo wewe utigeze kuyimenya. Imana igiye kuvugana na wewe mu buryo buri précis, mu buryo butahurize. Yesu ashimwe cyane. Abatabona iri jambo muri kijya gicapo c'uyu mwaka aho tuvuga kuzirikwa canke kuba atashe, twagize ikimenyetso c'umugozi, kuko ikintu kiziritswe n'imigozi, kiziritswe n'ibikoresho bigifatanya. Twarabivuze ko, ariko ndabigusubiriremo, iyo ikintu kimatanijwe hari ibimenyetso byo hanze byerekana ko hariho kumatanywa. Kandi iyo ikintu kiziritswe ko canke iyo bakuzirikiye ku kintu ni kugira ngo ntutakaze contact. Ndavuze ngo uyu mwaka ntutakaze contact n'Imana. Ndavuze ngo iki gihe ni season tugiye kujamo ntutakaze contact n'Imana. Ibisigaye byose ushaka utakaze contact, abantu ushaka utakaze contact, muri repertoire amanimero amwe ashaka avemwo, abo urondera bibaza ko bahambaye bashake bafutike mu telefone yawe. Ariko ndavuze ngo uyu mwaka ntutakaze contact. Ndavuze ngo uyu mwaka ngo soyez attaché à Jésus, uzirikirwe kuri we. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuko agiye, haleluya, agiye kukwereka benefise yo kunywana nawe, kuko icyanywanye nawe nticononekagwa na presence yiwe, ahubwo presence y'Imana mu buzima bwawe igiye konona ibintu byose bisa n'ubwansi mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Reka ndabivuge gutya kandi muri aya majambo muri Luka igice ca mbere. Canke Luka igice ca 18. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Urabizi bantu b'Imana, hari ibintu byinshi bitwegeza kure y'Imana, kandi hari n'ibintu byinshi bidutuma ibintu by'Imana tubimenyera. Ariko ikintu ushaka kuvuga uyu munsi, kandi ikintu ushaka gushimikira ku uyu munsi, ni ukukwifuriza ngo uyu mwaka kubera umwaka wawe wo kunywana n'Imana. Haleluya. Reka nkoreshe ijambo kubera umwaka wawe wo kuzirikirwa ku Mana. Haleluya. Nk'udashaka gutakaza, nk'udashaka kurekura. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urazi igituma bazirika ikintu, urazi igituma bazirika impene, uravyumva? Nuko ishobora gutoroka, nuko ishobora kugenda kure ikava mu kibanza citwa ikibanza c'umugisha. Siko abantu b'Imana, iyo baziritse ikintu ukabona ikintu kiziritswe, ucumenya ko kirafise nyeneco, kirafise propriétaire. Mbwira umuntu mwicaye uti urafise ukuganza. Haleluya. Rero ntagiye kukuzirika, ashaka ko ari wewe wizirika. Bwana asifiwe sana. Jilete we peke yako. Haleluya. Amen. Wimatanishe kuri we, wifatanye kuri we. Ukavuga uti Imana, uyu mwaka sishaka ikintu nakimwe kinyegeza kure yawe. Yesu ashimwe cyane. Yaba umugisha, yaba ikigeragezo, sishaka ikintu nakimwe kinyegeza kure yawe. Uyu ni umwaka wanje wo kugira experience nshasha. Ivyo bakubwiye ku Mana ugiye kuvyibonera nawe. Yesu ashimwe cyane. Hagarika guparamira ku bandi,
hagarika kugendera kuri revelation y'abandi, hagarika kugendera kuri ambiance y'ivy'abandi, ariko uvuga uti uyu mwaka nanje ndashaka kukwibonera. Haleluya. Uyu mwaka nanje ndashaka kukwifatira. Uyu mwaka nanje ndashaka kwitahurira, ndashaka guhishurirwa, ndashaka. Bwana sifiwe sana. Ni bande bazi yuko iyo tunywanye n'Imana atakintu na kimwe duhomba? Tumeze nka kijya giti kiriko kirakamo umuriro mu gihe ca Mose, nta na kimwe coco cahomvye, ariko cabaye manifestation ya gloire y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Navuze Luka igice ca 18 murongo wa 35. Iyi nkuru iragufasha gutahura gato ico ndiko ndavuga. Bwana sifiwe sana. Nimba wanyumvise gato basuvuga uti amen. Haleluya. Ku murongo wa 35 havuga ngo Yesu ahumura impumyi. Ageze hafi Yeriko, hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yumvise ishengero rihita, ibaza ivyo ari vyo, ni ibiki biriko biraba. Barayibagira bati, ni Yesu Umunyanazareti ahita. Irasemerera iti, Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti, mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, avuga ko bayimuzanira. Ishise hafi arayibaza, atugomba ko ngukorera iki? Iramwishura ati, ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati, humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Acahumuka buno nyene, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka kubona umunsi muri kino gitondo abantu bari ngaha bakijijwe uko bangana. Ni bande muzi yuko ushobora kuba ukijijwe ariko ntuburi connecte n'Imana? Ni bande bazi yuko ushobora kuba ugenda iminsi yose kwa Mungu muri eglise ariko ukaba waratakaje umuriro w'Imana? Ndashaka umuriro w'Imana ugaruke mu buzima bwawe. Gusenga ata muriro si ugusenga kandi kurabisha, ariko umuriro w'Imana umentena envie, uryosha ubucuti bwacu n'Imana. Bantu b'Imana, ni bande bazi yuko iyo tubayeho mu buzima bw'agakiza tunanigwa, tweshwa, ingeso zitunesha, duhagarika ibintu tuvyinjiramo? Ni bande bazi yuko ubuzima bw'agakiza butarimo mpwemu yera bubishe? Ni bande bazi ko bubishe? Ni bande bazi ko bubishe? Ndakwipfurije ngo muntu w'Imana, ico gihe uyu munsi uhitemo ko kirangira, vyose bihagaze kuri wewe, vyose bihagaze kuri decision uza gufata. Ndavuze muri kino gitondo ngo iki ni gitondo ca decision. Iki ni gitondo cyo guhimbaza, ariko ni n'igitondo cyo gufata ingingo. Ndi interesse na decision uza gufata uyu munsi. Iki gikorane ni rendezvous y'uyu munsi irashobora kukubera idasanzwe bivanye n'ivyo uza guhitamo. Ariko kandi jewe nahisemwo, naho mfise aho ngeza, ariko kandi nahisemwo, ndarambiwe no kugarukira ahantu hamwe, ndagomba kuja kure. Ndarambiwe no kugarukira hafi, ariko ndagomba kuja kure. Imana atari impagaritse, ntaco nshaka ko gisubira kumpagarika. Haleluya. Haleluya. Ni bande bipfuza ikanguro mu mitima yabo no munsi, avuga ati hari ibintu bigomba guhinduka. Haleluya. Hari ikintu kigomba guhinduka. Ni bande bafise isengesho mu mutima, ni bande bafise ako gahinda, naho no bivuga mu majambo menshi sizi ko no bivuga uko bikwiye, ariko ni bande bavuga ati hari ikintu kigomba guhinduka mu buzima bwanje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe Mose yabona Imana, yaravuze ikintu gikomeye, aravuga ngo reka negere. Yesu ashimwe cyane. Ico kibanza akimenyeramwe Imana kurusha uko yarasanzwe ayizi. Guhera uwo munsi Mose atangura kuvugana n'Imana amajambo akomeye. Nane ndavuze ngo guhera uyu munsi, guhera iyi janvier, mu muryango wawe, mu nzu yawe, mu bikorwa vyawe, mu bagenzi bawe, muri groupe yawe, muri departement yawe, ndavuze ngo guhera uyu munsi reka Imana ivugane nawe ikintu gishasha.
erega irashobora kuvuga, erega irashobora guhindura, erega irashobora gutabara. Ndavuze ngo Imana ikora ikintu gishasha. Reka nababwire abantu b'Imana, turashaka ikintu gishasha. Aho kugira ngo ikintu gishasha gishoboke, turakeneye kuzirikwa. Turakeneye kuzirikwa. Hari byinshi bitudetasha. Haleluya. Hari n'ibiziriko byakuboshe ariko bidakwiye. Murabona ko icanjegereje gucika. Ariko ndasenga muri kino gitondo ngo muzirikwe n'ibiziriko bidacika. Harakenewe amalien ari solide agufatanya wewe n'Imana. Sinzi ukuntu no bivuga. Ariko ndavuze ngo harakenewe ikintu gishasha mu buzima bwawe. Harakeneye gucomekwa muri Yesu gushasha mu buzima bwawe. Hari igihe harakeneye kwambrasa Imana bishasha ku buzima bwawe. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufashe umutahe wacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufasha abagenzi bacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufasha igiceri cyacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufasha abafiance bacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufasha ishengero ryacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufashe abarongozi bacu. Harakeneye ko dufata Imana kurusha uko dufashe ikindi kintu cyacu cyose. Turakeneye gucakira uwaduhamagaye kandi w'umwizigirwa, kandi no kubikora ashobora kubikora. Ibindi byose birafise aho bigarukira. Murabizi, murabitahura. Ibindi byose birafise aho bigarukira, ariko we nta karimba afise. Aho yavuze ko azogushikana, azohagushikana. Ariko kandi arakeneye kuzirikira ubugingo bwawe kuri we kugira ngo aguterure ku mababa yiwe agutware. Ibidutandukanya ni byinshi, ibidusepara ni byinshi, ibica imigozi ni byinshi. Ariko ndavuze ngo iyo minyororo yose icike mu izina rya Yesu Kristo. Uve mu migozi imwe ushigwe mu yindi migozi. Reka nababwire ndangiza. Mwebwe ntimwabohowe kugira ngo mugume mwidegemvya. Mwabohowe mukugwa mu minyororo ya Satani kugira ngo mushigwe mu minyororo ya Yesu. Rero twebwe iyo tuvuze ko twidegemvya, tuvuga ngo turidegemvya par rapport ya Satani. Ariko par rapport ya Yesu nitwidegemvya turaboshwe. Nimba umwidegemvyo wawe uri valable kuri Satani no kuri Yesu, uri mukaga. Uyu munsi rondera ibiziriko, apana bya bindi tubohesha impene, ariko rondera ibiziriko, rondera amashene, rondera iminyororo ya indi yacika igihe Satani yakurekura. Yirondera ugende kwizirika kuri Yesu. Uvuga uti mwami wanje ndizanye muri kino gitondo, muri 2017 ndizanye, mfata mwami. Haleluya, haleluya. Biriva ngo umunsi umwe Yesu yareka ararengana mu gisagara c'Yeriko. Ariko kandi uyu mugabo w'impumyi yama yicaye ahantu hamwe iminsi yose. Vuga uti kwicara ahantu hamwe iminsi yose. Uyu muntu ndashaka kumubabwira ko gato bantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko urabizi ibintu vy'Imana bihora biturengana. Akaryo Imana iduhagahora katurengana. Uyu mwaka ndagomba yuko ubera amaso ikintu cyose Imana igiye gukora. Ndagomba yuko uyu mwaka ubera amaso akantu kose. Ndagomba yuko uyu mwaka ugira sensibilité irusha uko wari usanzwe umeze. Kuko Imana irengana mu minsi isanzwe, mu minsi iri ordinaire. Ivy'Imana biturengana mu bihe bisanzwe ariko bikaturengana. Abantu benshi baragendererwa n'Imana, abandi bagahusha. Ariko kandi bidasobanura ko Imana itari kirakora. Ariko bamwe amaso yabo n'imitima yabo ntiteramye kwakira ikintu c'Imana. Bantu b'Imana ndasenga kugira ngo abantu b'Imana mugire umutima uri sensible ku c'Imana igomba kuvugana n'ubuzima bwanyu. Kuko umuntu wenyene adutuma dushika tudahusha ni Imana. Ibisigaye byose byo dutera guhusha. Ariko ndagomba ugire iki kintu gishasha. Uyu muntu w'impumyi Bibiri ivuga ngo yari yicaye, ariko je ndagerageza kumwiyumvira. Arahumye, amaze imyaka ntabona, ariko kameme arumva. Amaso ntabone, ariko amatwi akumva inkuru nziza. Akumva bavuga ibya Yesu, akumva bavuga ico Yesu ari, akumva bavuga yuko Yesu ari ivyizigiro by'amahanga, akumva bavuga ngo umuco w'Imana. Abantu bakadiskwita bakavuga ngo Imana yari yavuze ko izozana Yesu, azoza ari umukiza, azokiza ingwara, azokora ibihambaye, azogarukana abana kuri base, azozana igihe gishasha. Akavuga ngo yeye umuvugishwa aravuze ngo abari bicaye mu mwiza mwinshi bazomurikirwa n'umuco. Uwo mutipa kumva, ariko yumva ntiyumve nk'abandi,
kuko abantu turashobora kumva ntitwumve kumwe. Bibiliya ivuga ngo Mariya amajambo yose bavuga yarayumva akayazigama. Ndashobora kumva nkabika, uwundi akumva bikarengana akarindira ibikurikira. Ariko kandi hari igihe ivyo twumva bitari destine kurengana, ahubwo bifise objectif yo guhindura ubuzima bwacu. Kuko Imana irapermeta ko twumva kugira ngo ukumva gukreye ukwizera. Hama hamaze kuba connection, hamaze kuba ukwizera, habeho decision. Bantu b'Imana muri kino gitondo wotata decision ufashe novuga nti wahomvye. Nico gituma nshaka kubwira ikintu kimwe, unyumvirize neza ndashaka kurangiza. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu ngo amarimi kubwo kumenya amakuru. Kubwo kumenya amakuru ya Yesu. Nta muntu yobona Yesu arengana ngo akemeshe mu bantu amere nk'ibono. Umuntu w'umugabo yisoneye aba ngo Yesu mwana wa Dawidi. Yesu, ibyo niho bigira utazuri kurahamagara. Ninde yemeranya nanje? Yuko udashobora gusemerera ivo, Yes! Yes! Ibyo bigira utazuri kurahamagara. Haleluya. Ese cyo mu uyu munsi muri kino gitondo nkumva ijwi ryawe uvuga uti Yesu mwana wa Dawidi. Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Ntiyavuze ngo nkiza, yavuze ngo ngirira imbabazi. Haleluya. Kuko arazi yuko ivy'Imana ikora vyose ibikora mu mbabazi zayo. Ashobora kuba atahishuriwe Yesu nk'umukiza w'ingwara, ariko yamuhishuriye nk'umuntu agira imbabazi, kandi imbabazi ziwe n'impuhwe ziwe zigatuma ibintu bihinduka. Bantu b'Imana ndaje kwabwira muri kino gitondo, impuhwe z'Imana zirahagije kugira ngo zikumare ubukene bwawe bwose, kugira ngo zigushikane ahandi hantu utari bwashike, kugira ngo zigushikane ahantu society itaragushikana, kugira ngo zigushikane ahantu umuryango wawe utaragushikana. Ubuntu bw'Imana burahagije, impuhwe z'Imana kuri wowe zirateye ubwoba. Icifuzo c'Imana ese cyo mukagitahura muri kino gitondo, ubuzima bwacu burahinduka muri 2017. Ndi passionné n'iri jambo, numva afite ibintu byinshi byo kurivuga ko, ariko kandi kuko ntazi niveau y'umuntu wese ari hano hantu, ndagomba kubikoresha amajambo yumvikana ari simple kugira ngo ushobore kuntahura, kugira ngo uravyumva nawe uvuge muri kino gitondo uvuga uti Yesu. Haleluya. Reka ntekereze gatoya. Aravuga ngo uyu muntu nama ndamwumva, none abahe, akorera he? Uyu muntu agendera he? Agenda mu bisagara, none azozi Yeriko ntitubizi. Iyo aroye, iyo aja arongorwa na mpwemu, ntagira agenda, ntavuga iyo aroye, ariko ko mpwemu amurongora aragenda. Ati ejo bundi hari igisagara chance kumwakira, nta n'igitangaza yagihaye, yaciye akirengana agenda handi bamwakiriye. Ati nuko ameze, none azozi Yeriko ntitubizi. Ariko umunsi umwe arumva mu radio, arumva itangazo, arumva publicité, baravuga ngo umwami Yesu azorengana Yeriko, azozi Yeriko. Umutipa aravuga ati ibyo byose jewe urabona iyo abantu bafise handicap imwe bagira force yindi. Burya abantu basegerereza cyangwa abantu bafise ubumuga bumwe bagira izindi capacity. Bene uyu muntu asega ntimwibaze ngo yicara kwibararo rya ryo ryose. Aho yicara ni muri ville ku buryo na Yesu ntashobora kutahaca. Aramutse agendeye Bujumbura ategeza guca kuri Bata no kuri Coca-Cola. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kuko nawe wiyugiye Paris ucugenda ugacugira selfie kuri Champs-Élysées ukagira ngo cyanye. Narijanyeyo ndijenye nata muntu mfise na telefone ntihari bwabeho selfie, ucugenda ugacura aba touriste bagaze hajya ugacuvuga uti ni mu mfotore, ugacutwenge yago cyanye. Nawe ugaca wereka abantu a Paris. Uravyumva? Uyu mutipe aramenya ko Yesu aza kuza a Paris, acagenda neza yicara neza kuri Champs-Élysées, kugira ngo Yesu niyaza niburi nta kuntu Yesu yo visita Yeriko ntaze muri Champs-Élysées. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu wari kararengana, arumva ugwamo, aramenya ko Yesu ashitse, aramenya ati sha, atangura kwaza ngo kararengana, abona ko ikalme, afise protocole nini,
reka gushuha ararengana ewe ntumva yambaye gute yambaye kanzu ya vert niwe rouge vert blanc uravyumva niwe ararenganye niwe none mwe muri ngaha abandi ati none tugire guturazi gene protocole iwe nini atuzi ibintu dushobora gute aravuga ati oya yes umwana wa Dawidi mama abantu babati rero uwo muntu wo umugwaro dubi wewe avuye hehe Yesu ararengana agasemerera uravyumva ariko reka nakubwire ikidutera gutakamba nuko tuzi ivyizigiro tumufisemo kandi nuko tuzi icyo ashobora kurekura niwe buzima niwe bugingo umujya ko wese haleluya aronka ubugingo none muruko mumbwira amafyeri oyaye bantu bimana ikintu kitwisha no munsi muri eglise hari fyeri nyinshi ikintu kitwisha no munsi mu bantu b'Imana hari protocole nyinshi ikintu kitwisha no munsi hari abajokone benshi hari abakoneseur benshi murametriza ivy'Imana murametriza n'ama eglise yanyu ariko ico ndi sûr ntimushobora kumetriza Yesu kandi ni watahura yuko naho eglise yawe ikontrol uyimetriza ugatahura yuko eglise yawe atari Yesu uraza gusemerera kuko ndakeneye Yesu haleluya haleluya niwe mushoferi mwiza wenyene yoshobora kuntwara kanshika niyo ndiko ndaja neza kuko jewe sishobora no kwitwara kuko sinzi yantwaye kuko naho nzi nta naho ndabona nta naho ndashika ariko wewe yarahageze haleluya agaruka muri hotu kumitana ngo tujane kandi ariko jewe ni hashasha ariko we nahake arasemerera avuga ati Yesu reka ndababwire abantu b'Imana mwanyumvise ibyo niko ndavuga mbwira ko mwanyumvise mpeze nuko muranyumva ndaje gose ndaje pe haleluya reka ndababwire abantu b'Imana shengero ry'Imana barundi kazi tugira amahoro igihe kirageze aho Yesu tumwipfuza ku rugezo aho hoboneka ikintu cyose gishaka kutwelwanya do lui nahawe ho guforsa haleluya nahawe ho gucakira nahawe ho kwinjira nahawe ho kugira gute ndakunda uyu mugabo yarasemerera avuga ati Yesu umwana wa Dawidi Bibiri ivuga ngo abariko bararongora bitangiye imbere ya Yesu ngo baraza baramubwira ngo hora ndibaza yuko igihe bamubwira ngo hora nibaza ko yahoze gato nindavuze nindavuze uni Petero niwe gangi muri timu ya Yesu ujya wundi wa kabiri yavuze ngo ujya wundi wa kabiri ujya ni Yakobo abo none nabahe banditswe he barizo umuntu mishati wewe wanditswe he maze yuko ibintu bikubuza ko avansa n'abantu badafise aho banditswe urazi yuko ibintu bikubuza kuja kure mu Mana ari abantu bari pembeni yawe batari muri profesi batitwa bugingo bitwa abantu arabati nabantu naho banditswe naho bari muri passage ya none bakora iki none abajejwe security ya Yesu kandi bagendana nawe kandi intumwa zikomeye barakomeye none bahuriye he na Yesu bamwe basanze baroba abandi barabatoza kori ariko barabana hari ahantu yabasanze arabajana rero ubu n'abantu yasanze ahantu arabajana bagira bamubuze nanje kunsanga ahantu ngo anjane reka nagize nakubwira ngo obstacle yose impamvu yose yo gutuma kuzirikirwa kuri Yesu yihenure mu izina rya Yesu Kristo bantu b'Imana iki gihe kirageze aho tubona abantu bakunda Imana arafoli iki gihe kirageze Bibiri ivuga ngo ubwami bw'Imana babunyakura n'ubuhizi Bibiri ivuga ngo ubwami bw'Imana ababwiyampara bari violent ubwami bw'Imana ntitubugumbira muri douceur ariko ubwami bw'Imana tubwakirana avec violence iyo Bibiri ivuga ngo tubwacakira
tubucakirana ubuhizi. Ni ukuvuga ngo hari ibyari bitugoye bitubere nk'intambamye, ariko kugira ngo tubucakire bidusaba ubwacu kwifeza violence. Pawulo yaravuze ngo nshinyize uyu mubiri wanjye kugira ngo nanje inyuma yo kubwira ubutumwa abandi nande sizoboneke ntemegwa n'Imana. Nico gituye umubiri ndawufata nkawucinyiza nkawuzirikura kugira bantu b'Imana. Ndakwipfurije umwaka mwiza wa 2017. Ndakwipfurije umwaka wo gucakira Yesu nk'umusazi. Ndakwipfurije umwaka wo kuva muri calcul spirituel. Ndakwipfurije umwaka wo gusezisa. Hari abantu Imana yahamagaye ingabire zabo ziri mu matiroire. Hari abantu Imana yasezeraniye ataho bariko baragenda kuko bafise utumpamvu twinshi turiko turababuza kugenda. Bwira umwicane uti mbisa ndengane. Bwana sifiwe sana. Yo ndumva ko mutanyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu mwana wa Dawidi hora. Yesu mwana wa Dawidi abandi bakazibira. Yesu mwana wa Dawidi abandi bakamwicarika agahaguruka atabona ngo niyo akayirondera abandi bakayimutwara bakamwicarika agahaguruka. Yesu mwana wa Dawidi kuko yarumva ati aha anya ntibibahagaze ko mwebwe, it's not about you. Ariko kandi uyu munsi ndazi ko uyu muntu nimba yaje ariko nimba atanumwe yaje kuraba jewe amakuru yiwe narayumvise. Ubu nimumbuza kwiyatasha niwe ngomba kwizirikirako. Narabaseza amahera ariko ntiyamfashije, narabavugiye ngo mumvuze sinakize, ariko uyu ngomba kumugumbira kuko ndumva yuko muri we hari inyishu yanje. Haleluya. Abasazi banyumva munyitabire muti amina kubasa. Sasa mbwira umuntu mwicaye ati uyu mwaka si ibintu byo gufina resha, kandi si ibintu byo korosha. Bamwe bazokubwira ngo ufise ijwi ribi, nta probleme, bandanyurira imbe nk'igikona. Haleluya. Abandi bazokubwira ngo wewe ngo wadekonye, uzovuga uti ndadekona ariko nzoteba mpagarare. Abandi bazokubwira reka nabwiye ikintu kimwe, abantu bose ibintu byose bikwegeza kure y'Imana ikiragutwaramwo vyikunkumure, ariko wowe uvugiye gusa uti Yesu mwana wa Dawidi. Wowe ntumbona mwijwi ryanje ribi, Yesu mwana wa Dawidi, kuko naho noba ntontoma apele yanje igihe cyose urayumva. Nimba munyumva muvyerekane n'ukuboko kwanyu. Haleluya. Biramfashije kubona ko muriko muravyumva kuko ndisuri ko ari ama decision tugiye gufata ngaho uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Murazi gituma Imana duhamagara kuzirikirwa kuri yo, nuko niho honyine dushobora gushika neza. Kuko yoyo itwikore ku mababa yayo irashika nta kiyibloka, ariko we hari ibikubloka byinshi. Nico gituma uyu muntu yarazi cyayi cyo blocage atari gushobora kwemera yindi blocage iri charnel kwimubloka. Yesu mwana wa Dawidi. Ariko kandi ndakunda Yesu. Haguruka umwinire Yesu gatoye. Ndakunda Yesu. Yesu yaciye amubarira gute? Wihagarare hirya. Yesu yaciye amubwira gute? Genda hariya kwanza, genda hari. Yesu yamubwiye gute? Yesu yamubariye gute? Aha, yavuze gute Yesu? Wari wasoma? Yesu yamubariye gute? Ya. Iyo jambo agira gute? Riramukorokeramo ngo mugire gute? Mumunzanire. Ndababaza ikibazo. Yesu byari bimunaniye ko akora igitangaza ahagaze hajya. Ni bande bazi ko Yesu yakijije umwana abwiye se wiwe ati se wiwe amubwira ati we ntibikeneye kurinda kuza mu nzu wovuga ijambo agakira. Ni bande bazi ko Yesu bitamusaba kurinda kuza kugira ngo bikoreke. Ariko ko Yesu yamubwiye ngo ni mumunzanire. Barizo mishatse ko yamubwiye ngo mumunzanire. Espace ntandukanye naho Yesu ari ibamwe amajwi menshi. Hagati y'uru rugendo habamwe amajwi menshi n'ivyiyumviro byinshi. Nshira abantu 15 ngaha bihuta kenze ndabarangirize ko bahagarara aha hantu. Aba bantu bose baravuga Yesu mwana wa Dawidi. Yesu mwana wa Dawidi. Abantu kenze bari he? Ariko kweli ndabona atakizova mu uyu mwaka kwe. Kenze. Bwana sifiwe sana. Aha. Yesu mwana wa Dawidi. Bana abantu bose
abantu bose barambuza kumubona, nsanzwe desha ntabona. Hama n'aba bantu bari mu bantu banzibira. Yesu arumva ijwi ariko nawe ntabona, uri karahamagara abona. Abantu benshi bati nimugire gute, nimumuzanire kubera iki? Aba bantu bose bariho presente ngaha bafise ivyimviro bitandukanye, kandi bose ibyo bavuga birashobora kumbuza kumva ico Imana iriko iravuga. Mwanyumvise abantu b'Imana? Aba bantu bose barafise ibyo bambarira. Bamwe bambwira ivuye muri experience y'ubuporoti kandi bambaye nk'umupastor. Bavyumva? Abana abandi bambwira logique, abandi bambwira baravye faiblesse yanje, abandi bambwira mu gipfasoni c'ikirundi ngene batavugira hejuru abantu b'abagabo. Wowe uri kuvuga abantu b'abagabo ariko uri kurarealiza ingwara ngwaye n'ubumuga mfise, n'ingene mfise conviction yuko ivy'Imana nampamagariye birarengeye ubumuga bwanje. Wowe noguma ndakubona nkaguma ndakuraba, ntuzonyemerera kurengana mu bumuga bwanje kuko wowe waramaze kubwa accepta, warabwakiriye. Ariko hari umuntu numvise namuronse kwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amina. Munyumvirize neza bantu b'Imana. Ikintandukanya n'Imana kigomba kugabanuka. Espace na distance iri hagati ya jewe n'Imana igomba kugabanuka. Nico gituma ndiko ndahamagagwa kumwegera. Umwana wa Dawidi. Erega ndamwegereye sisubira kumuhamagara gutya. Oya. Acaramubaza ngo ufise problem iyi. Ndagomba guhumuka. Oya nakivuga na volume ko aramwegereye. Ndagomba guhumuka. Murabona? Iyo twamwegereye na ton irahinduka. Iyo turi attaché na conversation irahinduka. Kare conversation yari publique yari suivi n'abantu bose. Inya iri muri intimité. Ni winjira mu cumba cawe, wugara umuryango wawe, usenga Imana yawe mu ibanga. Nayo ni yakwishura, izo kwishurira habona. Abantu bazomenya ibyakoretse naho batamenya aho byakorekeye. Mwibanga tuzovyara inyishu yawe, abantu bayibonere ku mugaragaro ariko batazi ico twavuganye kuko abegeranye bafise relation iri intime. Amen. Igihe cyo gusemerera kwawe kigomba kurangira. Amen. Ariko usemerera ahamagara uwo batazinanye. Ariko iyo wamaze kwegera muvugana n'ijwi ryoroheje kuko n'umukunzi wawe uramubwira uti ndagwaye, ndakenye, ndaremerewe. Kwera uri attaché, uririye, uramwegereye. Ndarangije mvuga ngo urugendo ruri hagati ya wewe n'Imana rugomba kugabanuka. Egiri muri wewe iba muri wewe, ariko ishobora kuba muri wewe ariko ivyimviro byawe bikaba kure yayo. Atari uko yo ari kubishatse, ariko ari kubera wewe utemeye yuko unywana nayo ukazirikirwa kuri yo, ukavuga uti mwami wanje iki ni gihe canje cyo kugufata wewe. Amen. Nta kigomba kuntandukanya nawe, uvyibaza kwiki, unshaka kwiki, undondera kwiki, umvuga kwiki. Bajya abantu bose bambwiye ngo ndi bono y'impumyi, ariko wowe uvuga ngo ndi bono. Oya. Yesu akavuga ngo ya urakize mwana wanje. Amen. Bibiliya ikavuga ngo aca asubira inyuma ngo asigara agenda mukurikira ahimbaza izina ry'Imana. Abantu bose bamuraba batangazwa n'ingene asigaye abona, bamwibuka yuko yari mayibobo ataco yimariye, ariko ubuntu wagiriwe neza kuko yegerejwe hafi n'Imana. Ndavuze bigiye cyose twegerejwe hafi n'Imana, giye cyose twunywanye n'Imana, hari bitangaza bigiye koreka mu buzima bwawe. Hari ibintu bigiye gukoreka. Ikibazo ni kimwe gusa. Yesu arakubwira ngo ingo mbega uraje. Maze igihe utanga amasuje de prière, pasteur muniombeye, batu muniombeye, reka kuzana ibintu byatashe inshuti n'abagenzi, reka ibintu byo gutanga udukete tw'amasuje de prière, reka ibintu byo gutuma ko ngo baniombeye, mubambiye baniombeye, reka ko ibintu byo gutuma ko ingo egera nawe
washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe tugasenga. Haleluya. Haleluya. Mpagurukiriza uwo muntu mubwire uti ni kiri gihe cawe co kuzirikirwa kuri Yesu Kristo. Haleluya. 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 Sura kandi umubwire uti aba bose bari hagati bavanemo wishikire kuko waraha uburenganzira bwo kwishikira. Haleluya. Nta gihome, nta distance. Haleluya. Ariko ugomba kwishikira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka mvuge iki kintu umuntu w'Imana. Abantu bamwe muri mwebwe iki kintu nimwagikora nimugikore gusa mu buryo bw'idini, uravyumva amasengesho yo kumanipira Imana. No. Iki kintu niwagikora ukavuga ati Imana, uyu ni umwaka wanje wo kuzirikirwa kuri wowe, ndagiye kukwegera, ndashaka kukugumbira. Ndavuze ngo ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ndavuze ngo abantu bagiye kukumenya uko batari basanzwe bakuzi. Ndavuze ngo nawe ubwawe ugiye gutangazwa n'ibikuvamwo kuko Imana igiye kugukoresha. Ndavuze ngo ugiye kubona hari ibintu bigaragara muri wowe utaruzi kufise, Imana igiye gushira habona. Bamwe bizomera nk'ibibateye ubwoba kuko mutavyimenyereye ko, ariko ndavuze ngo Imana igiye kukugirira neza cyane. Ndavuze ngo Imana igiye kuvyura ingabire z'inzozi no kurota no kubona ivy'Imana mu buryo budasanzwe mu buzima bwawe. Haleluya. Ndavuze ngo amajambo amugiye uzovuga uzobona Imana yashitsa kuko uzovuga de la part du Seigneur. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ibi ndiko ndavuga ni turiko turavuga ivy'Imana igiye kuduha, ariko turiko turavuga inyungu zo kwegera Imana. Atashe. Haleluya. Ndashaka ungirire mu kimenyetso cyo kuzirika, uzirike nyereke ukore mu kimenyetso cyo kuzirika, uvuga uti Imana ndazirika ubuzima bwanje kuri wewe. Ikintu cyose candetasha kuri wewe, ikintu cyose camvana kuri wewe. Haleluya. Ndashaka kugira iki kimenyetso, uvuga uti Imana ikintu cyose candetasha, programme zantetasha, hari ama activité Imana igiye kureforma mu buzima bwawe, hari ibintu bigiye guhinduka, hari changement iri radical igiye kuza mu buzima bwawe. Ntibibaze ngo bigiye kuba facile, ariko kugira ngo tube atashe ku Mana biradusaba ko turengana ya majwi yose n'abantu bose bari hagati. Biradusaba ko tuba dufise conviction mu mutima ko ibintu bigiye guhinduka, si ibintu byo gufabrika, si ibintu by'ifabrikano, ariko ni ibintu by'ukuri bigomba kuva muri resolution mu mutima. Uvuga uti Imana, ndagomba kubona ico kintu ntari bwabona. Ndafise iyo curiosité nka Mose, ndagomba kubona ico gisaka kidasha ngo gihere. Ariko kugira ngo mbashe kukibona ngomba kwegera. Kugira ngo mbashe kukibona mbanza gukura inkweto. Hariho ama principe. Ndi prêt gukura ibirato kugira ninjira hera. Imana iramubwira ngo Mose aho uhagaze na hera, kura inkweto zawe. Arazikura. Ico Imana igusaba cose cambure kugira ngo ushobore kugenda kwegera. Kuko agufitiye ijambo, agufitiye umugambi, agufitiye kazoza, agufitiye destin, agufitiye ikirenze ivyo wihaye n'ivyo wahawe n'abantu. Ariko kandi agiye kuguha ikiva mu kuboko kwiwe, kandi uzokirokonesa ko kiva mu kuboko kw'Imana, kandi uzokimenya ko kitari humain, ariko uzomenya ko ari ikintu kiri divin, nico Imana igiye guha umuntu wayo. Haleluya. 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 Urabizi muntu w'Imana, ntushobora kumenya ico uronka wegereye Imana, ntushobora kumenya ico Imana iguha igihe uri muri presence yayo. Ariko nibande muri kino gitondo bavuga vy'ukuri ati vy'ukuri ndumva ko uyu mwaka hari ibintu bigiye guhinduka, ndafashe décision de me détacher pour m'attacher, yo kwiyambura, kwizirikura, guca ibiziriko bimwe. Igihe bariko baragusengera uri muri deliverance, baragusengera ngo ubohoke, ariko kwa kugira ngo ubohwe n'uwo mwami, domaine yariyo yose urimo urakeneye kuzirikirwa kuri Yesu Kristo. Haleluya. Uyu kubwanje no mwaka wa consecration, aho abantu bagiye gushikanirwa Imana, aho abantu bagiye kuba offert et offerte à Dieu, aho abantu bagiye kuba consacré, aho abantu bagiye kwimenya mu kandi gaciro. Ico rico kiri defini mu Mana kurusha uko kiri defini hanze. Ico rico kirasobanutse mu Mana kurusha uko gisobanutse muri communauté uvamo. Uyu ni umwaka w'ikanguro ku buzima bwawe. Uyu ni umwaka wo kuvyuka ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko kandi mbere ko dusenga n'abantu bose, mbere ko dusenga n'abantu bose, mugihagaze gatoyi, munyemerere mugihagaze gatoyi, munyemerere twakira abantu bashaka kwakira Yesu
kuko ntuzirikirwa kuba utarakira. Iyo ni etape ya mbere. Nimba uri ngaho ukaba uvuga uti uyu munsi ndashaka guha Yesu ubuzima bwanje, ndashaka kumwakira, ndashaka kwinjira muri ubwo bucuti, ndashaka gusaba uze ngaho imbere tugiye kugusengera. Nk'uko umuntu agira mariage publiquement, nawe uyu munsi urasabwe kwakira Yesu ku mugaragaro publiquement. Nuze hano hantu uravuga uti uyu munsi ndagomba kwiha Yesu, uyu munsi ndashaka kwishikanira Yesu, ndaguhamagaye uze hano hantu. Naho wowe uhagaze hajya mu mvura wa resiste, ariko kandi nawe we Yesu aragushaka. Uragomba kuvuga uti uyu ni umunsi wanje wo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ndashaka gusaba abo bantu baze ngaho imbere. Naho wowe uri inyuma, naho uri kumwe n'abantu, abo bantu bareke, harageze igihe cyawe cy'uko umwegera. Haleluya. Ugomba guforce, ugomba gusohoka, ugomba guca imigozi yose gusigaza inyuma. Haleluya. Ugomba guca iminyororo yose yagutwaye mu mwiza. Uvuga uti uyu munsi n'umunsi wanje wo guha Yesu ubuzima bwanje. Kumwe no munsi haje abahizi gusa bakijijwe. Nimba uri ngaho ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uze ngaho imbere. Haleluya. Amen. Uwo ari we wese uze aho uri hari inyuma. Abantu bahari ahari hose, ndazi yuko iyo umuntu ava kure aragira isoni, ariko urengana izo soni, kuko ntibiteye isoni kwakira Yesu no kwishikanira umwami wawe. Ntibikengeretse kwakira Yesu. Haleluya. Uyu munsi hariho abana bagomba kuvuka mu bwami bw'Imana. Uyu munsi hari abantu bagomba kwishikanira Imana. Uyu munsi hari abantu bagomba gucika iminyororo ya Satani kugira ngo baze mu minyororo ya Yesu. Uyu munsi hari abantu bagomba kuba atashe kuri Yesu. Uyu munsi hari abantu bagomba kwakira Yesu. Mbere yuko nza gusengera ishengero ryose, mbere yuko nza guhezagira abantu bose bari muri kino kibanza kuri uyu mwaka tugiye gutangura. Haleluya. Urashobora kurengana mu ntebe yawe, urashobora kurengana mu bahinzira, mu bahinzira. Haleluya. Ugomba kwakira Yesu. Haleluya. Ntawe uhari muri aka gace ataramenyana na Yesu avuga ati uyu ni umunsi wanje wo kumenya na Yesu. Haleluya. Iyi niyo kado ya mbere ushobora kwiha mu buzima bwawe kuri ibonane, guha ubuzima bwawe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyi niyo kado yawe ya mbere. Iki nico kintu ca mbere ushobora gukora kigahimbara Imana, kandi niyo ntango yawe nziza yonyine ishoboka. Haleluya. Uwo ari we wese aze. Haleluya. Nimba hari uwo mwaje muzana yatarakizwa mu mbarizo, turagomba ko naguherekeza, kuko nimba yanagize n'isoni umubwire utingwa. Haleluya. 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 Mani guhezagire nawe we, mani guhezagire, mani guhezagire. Haleluya. Nta wundi asigaye mu kibanza avuga ati nanje uyu munsi ndahisemo. Okay, ndashaka gusengera aba bantu bari ngaho imbere, tubakira. Ndashaka mukomera amashi aba bantu. Haleluya. Kubona uyu munsi bahisemo guha Yesu ubuzima bwabo, bahisemo kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Reka mumfashe dusubiremo amajambo tubafasha, tubaherekeza. Murasubiramo aya majambo ngiye kuvuga, tubaherekeza mu gusenga. Muyature n'ijwi ryanyu rirenga, muvuge muti mwami Yesu, kuri uyu munsi mwiza ndemeye ko ndi umunyavyaha, naragucumuye ko, nico gituma kuri uyu munsi ndizera ko Yesu yapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyanje, yongera arazuka. Kubw'ivyo ndahisemo kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Umbabarira ivyaha vyose, unyoze icaha cose. Guhera uyu munsi ndahisemo kuba umwana wawe. Guhera uyu munsi ndakiriye mpwemu yera, ndi ngoro ya mpwemu yera. Guhera uyu munsi ncitwa umunyavyaha, ariko ncitse umugororotsi kubwa Yesu. Unshoboze mpwemu yera kubana n'Imana, kujana n'Imana, gukorera Imana no kumvira Imana. Guhera uyu munsi ndabwiye Satani yuko ntakiri uwawe, ariko nacitse umwana w'Imana, nacitse imbohe ya Yesu Kristo. Ndakwakiriye Imana yanje, urakoze kunyakira mu nzu yawe, urakoze kungira umwana wawe.
ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye, amen, amen. Mwami Yesu, ndasengeye aba bantu Mana bahisemo kukwakira kuri uyu munsi, bahisemo kukwizigira Mana, bakava mu vyaha bakava mu mwiza. Iyi ni intambuko yabo ya mbere Mana yo kwegera kugira ngo baze kurushiriza Mana yo mu ijuru kuzirikira ubuzima bwabo kuri wowe Mana. Ndagushimira Mana uyu munsi kuko banywanye nawe we guhera uyu munsi bagacika umwe hamwe nawe, ukaba uje mu buzima bwabo nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ndagushimira Mana ku mbabazi zawe, ndabasengeye Mana kugira ngo ubushobozi bwawe bubafate Mana yo mu ijuru, bubashoboze gutambukana nawe. Ndasambuye ikintu cyose ca Satani mu buzima bwabo, ari cari kibaboshe, ari co bagendeyemo, ari caziritse ubuzima bwabo, ari catekeye ubuzima bwabo. Ikintu cyaco cyose kitagukomoka ko Mana kifatiye kuri kahise kabo, ndagisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze Mana mu ijuru ngo reka ubuzima bwabo burushirize kuja kure, reka barushirize kunesha, reka Mana yo mu ijuru batambukane na wewe, bajane nawe. Ndasenze Mana ngo ubabohore inyota y'isi, ubabohore n'ikintu cyaco cyose coba caraboshe ubuzima bwabo kitaguhesha icubahiro. Ndabasenge Mana yo mu ijuru kugira ngo Mana ubakire. Mana ijambo ryawe rivuga ngo abo tuzobabarira bazoba babariwe. Mana ndavuze ngo reka imbabazi zawe zibashikeko kuvyo baciyemo byose n'ivyo bakoze byose. Uyu munsi bacitsa abera, uyu munsi n'abana bawe bafise akaranga ka Kristo muri wewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubakire kandi tubasengeye, amen, amen, amen. Teddy urashobora kubafasha, sinzi aho bafashiriza hariya, no munsi imvura yaguye iratwononeye ivyo hanze, ariko Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Murondere ishengero yizera Yesu Kristo kugira ngo mube mu ijambo ry'Imana, mugure Bibiliya kandi murondere abagenzi babafasha gutahura iby'agakiza. Imana ibahezagire, ariko kandi nimwamubikunze mwigumire ngaho. Yesu ashimwe cyane, amen. Turabakiriye, Imana ibahezagire kandi bagirire neza, amen. Murashobora kubakomera amashi bagenda. Anyuze uko ngufise amahoro, ndashima cyane ko yambonye akashigikira. Hallelujah. Bashobora kumva amashyi umwami wacu. Hallelujah. Hallelujah. Mwicare gato mvuga iki kintu. Ngomba yuko dusengera hamwe twese ariko mu buryo bwumvikana. Hallelujah. Ni bande bakiriye ijambo uyu munsi muri kino gitondo? Hallelujah.
bamwe murumva ivyo mukwiye gukora, bamwe muratahura ico Imana ibahamagariye gukora n'ico mugiye gushira mu ngiro. Ariko kandi ndavuze ngo iri jambo riguhamagariye kugira ivyo uhinduye mu buzima bwawe, sivyo abantu b'Imana? Amen. Imbere yuko tubandanya umwanya wacu wo guhimbaza Imana, ndagomba yuko dusenga. Ariko kandi ndagomba yuko mu gusenga kwacu ndagomba yuko dufata amadecision. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose usenga utiyumvira ico ugiye gukora, kenshi uribagira n'ico wakoze kandi n'ivyo wahawe uravyibwa, siko? Ariko kandi twahisemo canke twavuze ijambo ryo kuzirikirwa, tuzoribankurajamo, tuzogigako cane. Ariko kandi ndagomba gukora iki kintu. Nimba uvuze uti ndahisemo iki kintu, tugiye gukora ibikorwa bike biri prophetique. Ndagomba abantu muri uno mwaka canke ndagomba abantu bake batandatu bajanye n'amasengesho atandatu nshaka ko tugira uyu munsi muri kino gitondo. Haleluya. Ikintu ca mbere nshaka gusengera muri kino gitondo, ndagomba yuko dusengera ubuzima bwawe muri uyu mwaka. Ndagomba yuko dusengera ivyo ukora uyu mwaka, akazi kawe. Ushobora kuba uri umunyeshuri, ushobora kuba wikorera ivyawe, ushobora kuba uri umudandaji canke uri mu kindi kintu, ico arico cose urafise ico ukora. Uyu mwaka ndagomba gusengera akazi kawe, kugira ngo uyu mwaka wa 2017 Imana igutangaze mu byo usanzwe uri kurakora. Haleluya. Kandi Imana ikure eshek muri activite zawe zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimira ibitangaza byinshi Imana yakoreye abantu muri uyu mwaka uheze, kandi bamwe bakanatangazwa kuko batari bibaza ko ari igihe cyo kugirirwa neza. Ariko kandi nditeze Imana yuko muri uyu mwaka wo kuzirikirwa kuri yo igiye gukora byinshi ku buzima bwacu. Rero ngiye gusengera activite zawe, ico cyose ukora. Haleluya. Tugiye gusengera ikintu citwa faveur y'Imana mu kazi kawe. Kigira kabiri nshaka ko dusengera, nshaka ko dusengera projet zawe. Hari abantu benshi bafise imigambi bahagaritse canke batinye gukora, canke Satani yakubwiye ngo uzoyikora kera ntushobora kuyikora, ariko mu mutima wawe ukaguma wumva ufise conviction yuko Imana igomba kubikora muri uno mwaka. Ariko ibintu byose byo hanze bikakwereka ko bidashoboka, ariko mu mutima ukumva Imana ikubwira ko ari uyu mwaka, bizokoreka uyu mwaka, bizoba uyu mwaka, uyo mugambi uzowurangura uyu mwaka, ico gikorwa uzoyikora uyu mwaka, iyo mariage uzoyikora uyu mwaka, ikintu uzoyikora uyu mwaka. Ico nikijanye n'ivyo twita imigambi, amaproje. Nico kintu ca kabiri ngiye gusengera. Kigira gatatu ngiye gusengera, hariho abantu uyu mwaka uheze wagizwe n'ibihe bikomeye mu buzima bwabo bwo kugwaragurika, kandi iyi myaka 3 canke niheze ubuzima bwawe wagiye ugwaragurika. Nta munsi usiba kuba mu bitaro, nta munsi usiba mu bikorwa vyawe vya misi yose kubera ugwaye, kandi ufise igwara wamaze kwakira kandi uzi ko imeze gutya. Ariko uyu munsi Imana irambwira ngo umuriro wanje uraturira. Haleluya. Utahurira ijambo, umuriro w'Imana ico udaturira ni wewe, ariko ibisigaye byose biri pembeni biraza gusha nimba bitandukanye n'ico Imana ishaka. Cyo ni caka ngahe? Caka ngahe? Caka gatatu. Kigira kane Imana igomba gukora, kandi nshaka ko dusengera apart ico kintu c'amagara yawe. Ico tugiye gukora kigira kane, gatanu ni kane nikijanye n'ubutunzi bwawe. Ndashaka yuko iyi 2017 Imana mu bigega vyawe igukorera ubudasi. Gena ariko ndiyumvira kuri iki kintu, Imana yambwiye ngo Isaka yararonsa amazi aho abandi bose bayabuze. Rero ivy'Imana ntibihagaze ku vy'abandi, ivy'Imana bihagaze kuri wewe nayo. Ndagomba ngo uyu mwaka Imana itume wewe bironkeka n'igihe abandi byo bitariko biraronkeka. Aho abandi batariko bararonka amazi wowe uharonka amazi, aho abandi batariko barungukira wowe uhungukira, kuko bidahagaze ku kindi kintu na kimwe, ariko bigiye guhagarara ku cijambo ry'Imana rivuga. Kindi gitondo je na wowe tugiye guprofetiza ku buzima bwacu, kandi tugiye kwatura, kandi tugiye kwakira ikintu gishasha. Yesu ashimwe cyane. Bashobora kumbwira uti si ryambere ndabikoze, je m'enfou nimba atavyo urakora canke umaze kubikora incuro zingahe subiramo kandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Kuko numva ko ari ikintu tugomba gukora muri kino gitondo. Amen. Imana ishimwe cyane.
nimba ubitahura gutyo uhagarare ku birenge vyawe tugiye gusenga. Mwihangane uyu mwanya numva ndawubashe. Haleluya. Kuko nanje numva shaka ko uhagarara nka Bartimayo ukavuga uti Yesu arahari. Haleluya. Amen. Ukavuga uti kandi numvise kandi ndakiriye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugambira na mbere twaturi ijambo ry'Imana siko turasubiramo aya majambo. Ariko kuri ibi bintu bine navuze ndashaka abantu 4 bahagarara ngaha. Ndashaka umuntu umwe gusa uyu mwaka yagwaye cyane aze ngaha imbere. Umuntu yagwaye uyu mwaka kandi agwaragurika aze guhagarara ngaha imbere mu kibanza c'abandi bose bashobora kuba bafite ico kibazo. Ndashaka uyu mwaka umuntu afise projet aze guhagarara ngaha imbere. Ndashaka uyu mwaka umuntu ashaka gusengera ivy'igiceri ciwe atashoboye gusubvena ku mabezo yiwe ashaka provision y'Imana kwiba hamwe nawe azaha hantu. Ndashaka uyu mwaka umuntu ashaka kugira ikiganza ciza mu kazi kiwe mu vyo akora aze ngaha imbere sivyo. Sishaka ko baba benshi shaka gusaba ke barepresenta abandi sivyo. Shaka bake barepresenta abandi bake sava abo barakwiye. Amen. Baguma bazi. Navuze ngo abaza ngaha imbere nibo dusengera nawe tugusenge sivyo. Kandi nashaka abantu batari basi mugereza sivyo. Amen. Ndabona ko Bartimayo ari benshi nta gishobora kuguhagarika mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bantu b'Imana reka ndabagira ikintu kimwe. Reka ndabashingira intahe gatoya kugira ngo umunyumve neza. Uyu mwaka igihe watangura mwese murazi ibihe turimo. Urashobora kumva abantu bose mu matwi bavuga ngo ni umwaka mubi. Ako ndashaka ndakubwire ngo ikintu Imana yantahuje ibiha abantu bita bibi yo wizera Imana ibigira vyiza kuri wewe. Igihe Imana yateza ibikere igihe muri Egiputa hose hirabura ahitwa Gosheni hagumye umuco. Egiputa yose ikirabura ariko Gosheni hakaba umuco. Ndavuze ngo abantu b'Imana bari Gosheni. Nyumviriza muntu w'Imana ukijuru hano handi ndavuze ngo wowe uri Gosheni. Aho umumarayika w'Imana ashiraho exception kuri wewe. Kuko utari déterminé na conjoncture économique canke politique ariko wewe uri influence n'umuriro w'Imana waka muri wewe. Uko murumva abantu b'Imana rero ukwizera n'ukwizera. Ukwizera kuraduha guposeda ibihugu. Ukwizera kuraduha guposeda amasezerano. Ukwizera kuraduha kuganza no gutegeka. Ukwizera kurashiraho exception. Ndabizi yuko abantu bose batariko baranyumva ariko abari n'amatwi bumve icimana iri kiravuga ku buzima bwawe. Ndavuze ngo ku buzima bwawe hazobaho exception. Ndavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu gihe cikiza nzokurindikiza. Kuko uri mu bwigobeko bw'isumba vyose. Kuko ndyoherewe nanje nzoguhica umutima wawe ushaka. Bwana sifiwe sana. Ico gituma rero ndashaka abantu bahagaze. Ndashaka abantu bahagaze bavyumvanye n'ivy'impwemu n'ivy'impwemu. Ariko ndashaka abantu bahagaze tugiye gukora ikintu. Sinshaka abantu bahagaze aha ndashaka yuko nkuko baho present abandi ndashaka ko tubasengera tubashira kwikiganza ariko kandi tubikoreye ishengero ryose kuko nitwokwigwa ngaha siko. Rero ndashaka gusaba Christian uze hano, Joel uze hano, Francine uze hano,
Madame uze hano turashira ikiganza kuri aba bantu. Aho kandi mbere ko dutangura ndashaka tuvuga aya majambo, sivyo? Amajambo y'umugisha ku buzima bwacu. Ubwa mbere na mbere vuga uti naratewe iteka ridasanzwe. Ndiko ndashaka twatura amajambo y'Imana nayashize hamwe. Naratewe iteka ridasanzwe. Ikiganza ciza c'Imana kiri kuri jewe, gikorera muri jewe mu buzima bwanje, kirakikuje ubuzima bwanje nk'amababa. Ikiganza ciza c'Imana kizoje imbere yanje kugira ngo gitegure inzira yanje. Ikiganza ciza c'Imana kuri jewe kigiye kugurura imiryango y'imigisha na opportunité mu buzima bwanje. Aho nzoja hose, ico nzokora cose, ikiganza ciza c'Imana kizoguma kiri kuri jewe. Ndafise ikiganza c'Imana mu buzima bwanje. Hari ikiganza c'Imana mu kazi kanje. Hari ikiganza c'Imana mu migenderanire yanje. Ndakikujwe, ndatekewe, ndahezagiwe. Umugisha w'Uhoraho uzokwamunza k'igihe cose. Ico nzokora cose, ico amaboko yanje cose azokora kizogira umugisha kubera ikiganza ciza c'Imana. Ikiganza c'Imana kiri kuri jewe kugira ngo kimpe promotion kandi kinyongere, kigwize mu buzima bwanje. Ikiganza c'Imana cuzuye ubuzima bwanje kugira ngo kinyuzuze amahoro, umunezero, ukurangura amabanga yose n'umusesekara mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe. Ndasengeye Imana mu ijuru umuntu wese afise icyo ariko arakora ma. Ndasengeye Imana mu ijuru ubuzima bw'ibikorwa uyu mwaka wose wa 2017 ku ishengero ryawe. Ndakweretse Imana mu ijuru by'abantu bariko barakora. Bamwe bariko bariga, abandi bariko baradandaza, abandi bakorera abantu, abandi bakorera ivyabo. Ndakweretse abantu bose Mana muri uno mwaka. Uyu mwaka ndawukweretse Mana. Ndavuze ngo faveur yawe igendere ku buzima bwabo. Nkuko ijambo ryawe rivuga yuko Mana ikiganza cyawe ciza gituma imiryango yuguruka. Ndavuze Mana mu ijuru ngo imiryango ishishikare kuguruka. Imiryango ya promotion ishishikare kuguruka. Imiryango yo gukuzwa mu kazi ishishikare kuguruka. Imiryango yo kuguka no gutera imbere ishishikare kuguruka. Imiryango ya opportunité zishasha ishishikare kuguruka. Mana turakweretse uyu mwaka muri kino gitondo ca mbere. Uyu mwaka Mana turawutaziriye, umwaka w'ukororanirwa ku buzima bw'aba bantu bw'akazi, umwaka wo kugira success, umwaka wo gushitsa Mana ivyo biyemeje mu kazi, umwaka wo gushitsa Mana yo mu ijuru objectif zabo z'akazi. Ndasengeye akazi kabo, ndasengeye abakoresha babo, ndasengeye ico bakora cose guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa 12. Ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye umuntu wese ari muri kino kibanza. Ndakweretse Mana n'udafise ico akora. Mana ugomba yuko abantu bawe bakora. Ndahezagiye akazi k'abantu bawe Mana, uzuka batangarizemo n'ababihiwe n'akazi barimo baze bakaboneremo ibitangaza bishasha, n'abarambiwe n'akazi barimo uzubiyereke mu buryo bushasha, uzubitangarize muri ako kazi cyangwa ubaha kandi kazi gashasha. Abariko barasengera akazi gashasha Mana ubugururira imiryango. Abakeneye guhindura Mana, Satani arababwira ngo ugomba guhindura abandi batagafise. Ego Mana, hariho exception kubawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo bugururira umuryango wako kazi gashasha. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana uzutuma abantu baroranirwa, uzutuma abantu bawe bakora, uzutuma abantu bawe baje imbere, uzutuma abantu bawe Mana ivyo batahora bashobora, ivyahora bibagora, ivyabananiye kurangura mu myaka iheze ubu babishobore. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ongereza amakapasite, gwiza ububasha, gwiza ubwenge, gwiza ubukerebutsi mu izina ryawe, gwiza attention ku batayifise bagwirize mu izina rya Yesu Kristo kuko kugira neza kwawe kuri. Ndavuze Mana ngo uyu mwaka wawe w'akazi
ubu mwaka mwiza Mana, ubu mwaka wo kunesha, ubu mwaka wo kukubona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mundindire sindaheze. Navuze ko nsengera ibintu bingahe? 5. Hari abantu bagwaye, twabavuze abantu bagwaye, sivyo? Abantu bagwaye bari ngaha. Subiramwe iri jambo ku bantu bose bari hano hantu bakunda kugwaragurika, ari imitwe, ari biki. Hari n'abantu bakeneye uruvyaro, bakeneye kuronka abana, batararonka abana. Ndavuze ngo uyu mwaka Imana iraguhaye umwana. Uyu mwaka uheze mu ishengero ryacu abantu bamaze imyaka myinshi, bamwe badasama, badafise abana, bamaze imyaka 6, imyaka 7 bararonsa abana, abandi bagiye kuvyara mu misiri imbere baribungenze. Ndavuze ngo Imana nawe yugurure inda yawe. Ingwara yari yose ugwaye ndashaka tuyirukane muri kino gitondo hano hano. Ndagomba wanka ingwara, nizo umenyereye kugwara ndagomba uzanka uyu munsi uvuga uti wangwara ndakwanse. Naramaze kuvyakira ariko ndavyanse, naramaze kukwemera ariko ndakwanse, ndakwikunkumiye ko muri uyu mwaka uzoba umwaka w'amagara meza yanje. Abama bagenda mu bitaro, kuvira mu bitaro bihagarare. Abafise ibyo badahari bashobora gukora bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo gukira kuze ku buzima bwawe. Vuga uti ndatangaje gukira mu mubiri wanje kubw'imishishago ya Yesu Kristo no kubw'ubuzima yatanze. Iyo mishishago irasambura ingwara zose, kandi iyo mishishago ikirahindura umubiri wanje wo kugwara ucika umubiri w'amagara. Haleluya. Ndavuye mu ntege nke zanje zose no kugwaragurika, nduzuye ubuzima, amagara, inkomezi n'ubushobozi. Umubiri wanje wose kuva ku mutwe gushika kwino ndakiriye amagara meza. Ingingo zanje zose, ibihimba vy'indani vyose ndavuze ngo bikore neza mu izina rya Yesu Kristo. Ikingize cose mu mubiri wanje gihora kigeramirwa n'ingwara, ndavuze ngo wangwara nta bubasha mfise ko. Ndavuze ngo uyu mwaka wa 2017 nzowuheza ntagwaye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami Yesu, ndasambuye ingwara yose iri mu mubiri w'umuntu wawe. Muri uyu mwaka wa 2017 ndatangaje amagara meza ku ishengero ryawe. Muri uyu mwaka wa 2017 ndatangaje amagara meza kuri uyu muntu ari muri kino kibanza. Nduguruje inda z'abatavyara, ndasambuye ubushobozi bw'ingwara Mana zigize ndanse mu buzima bwabo. Ndavuze Mana mu ijuru ngo reka bakire, reka imiryango yabo itangazwe no gukira, reka imiryango yabo itangazwe n'igitangazo ugiye gukora mu buzima bwabo, reka ababazi n'ababona batangare, reka farumasi zo mu mazu yabo zuzuye imiti n'ibindi byose bisohogwe, babone kugira neza kwawe, kuko wowe uri Imana idukiza ikaduha amagara meza. Ndatangaje amagara meza ku buzima bwabo. Ndavugishije iyo ngwara ngo uheponde kwijwi ry'Imana. Imishishago yiwe yatumye imibiri y'abantu babohoka mu buryo bwose. Ndavuze ngo habeho kubohoka mu bawe no mu nzu yawe no mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Mbwira mwicaye nti gitondo c'amasengesho. Haleluya. Amen. Hari ikintu nshaka gusengera uyu mwaka. Ndashaka kugusengera ngo ucike umwaka w'imigenderanire myiza. Haleluya. Ubwansi, amadivision, gucanamwa abantu, kudivorsa, gutandukana nabo mwubakanye, gutandukana nabo mukorana, gushwana mu muryango n'ibindi byose. Uyu mwaka ukubera umwaka wo kugira amahorasyo meza n'abantu. Ibintu byose bizana division n'ibice mu muryango wawe Imana ibisambure mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka ukubera umwaka wo kubona ubudasa muri relation zawe. Imana ikongera abantu bazima. Kandi uyu mwaka Imana yegeze kure yawe abantu batari bazima. Imana iguha abagenzi bashasha abantu bazima. Uyu mwaka ukubera umwaka uri special mu kintu ca relation. Haleluya. Kandi nawewe ugira ico umariye abandi, kandi nawe Imana iguhe abagira ico bakumariye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ico ndagomba kugisengera gutyo gusa. Umfashe dusenge. Nimba waratandukanijwe n'abantu, Imana ikureconcilie nabo watakaje mu mwaka uheze. Abo Satani yabateranije bose, Imana bakugarukanire ko muri uyu mwaka mwireconcilie. Bikenewe ko wihana wihane, ariko musubire hamwe kuko Imana igomba gukiza relation zabo.
Mwami Yesu, ndasengeye imigenderanire y'abantu bawe Mana. Ndasengeye abizera bari muri kino kibanza Mana. Ndasenze Mana ngo uyu mwaka ubaho umwaka udasanzwe au niveau y'amahorasiyo yabo. Ndakweretse ingo zimerewe nabi, ndakweretse ingo ziriko zirashwana Mana. Ndasamba uyu mwuka nimuhemu mbi ya divorce mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana ngo uzane umwumvikano Mana mu rugo no kubona ibintu kumwe. Ndasenze Mana ngo uzane ikanguro ryawe mu bari mariye bari muri kino kibanza. Ndasenze Mana ngo n'abari ngaha batandukanye Mana, bafise imigenderanire igenda yononekara itituka, bagenda batandukana n'abandi, bagenda bagira amakonfli, abatwaba abagenzi, abatwaba bo mu miryango, abo Satani yazanye akabazanamwe ibice. Ndasambuye mu izina rya Yesu Kristo imuhemu ya division yose muri uyu mwaka, kuri uyu muntu ahagaze muri kino kibanza, muri iri shengero. Ndavuze ngo uyu mwaka ubu mwaka mwiza Mana mu migenderanire, ubu mwaka mwiza muri relation z'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Urestore relation zasambutse, ugarukane Mana bacu abo twatandukanijwe ku bwa Satani, ariko Mana ukiza abantu bose bari hano hantu. Uyu mwaka ubabere umwaka Mana wo kunguka no kugira ubucuti bwiza n'abantu batandukanye. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisavye. Amen. 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 Ndashaka gusengera projet. Sivyo? Ndashaka kubona abantu bafise imigambi bari hano hantu. Imigambi yari yo yose ufise. Haleluya. Abantu bafise indoto. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari abantu muri mwebwe mufise indoto zimeze nk'iza Yosefu, abantu bokumva bagatwenga, ariko nizo ndagomba kuzisengera, kuko naho abantu bazitwenga Imana niyo yazishize mu buzima bwabo. Haleluya. Reka dusengere imigambi iri muri kino kibanza, imigambi iri mu ishengero ryacu. Haleluya. Imigambi iri mu bantu bari muri kino kibanza. Urafise projet, haguruka tuyisengere. Haleluya. Haleluya. Iyo ari yo yose, uko ingana kose, icisaba cose. Amen. 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 Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abantu bose bari muri kino kibanza. Ndakweretse imigambi iri muri kino kibanza Mana. Ubuzima bwacu bugizwe n'ivyo wadushizemo nk'indoto. Twebwe Mana ubwacu turi indoto wadushizemo. Iyo zitagiye ahabona, iyo zidashikijwe, ni nkuko tutabayeho. Nico gituma Mana yo mwijuru uburyo bwacu bwonyene bwo kubaho nugushitsa indoto watekeye nizo wasize mu buzima bwacu. Ariko Mana raba ingene imigambi mimwe Mana yugaranywe canke yugarishwe n'ivyo abantu bariko baracamo, n'ivyo abantu bahura navyo Mana. Nico gituma uno munsi Mana ndazanye imigambi y'umwene data ari hano hantu. Uyu mugabo canke uyu mugore, uyu musore, umuntu wese ari muri kino kibanza afise imigambi Mana. Mana bashobora kuba bahura n'abantu batabatera intege, ariko wowe uri wa wundi adutera intege. Uri wa wundi avuga ngo muzane hafi yanje, muzane hafi yanje. Mana twaje hafi yawe kuko ufise ico uvuga gitandukanye n'ico abandi bavuga. Nico gituma Mana nsenze Mana kugira ngo ukomeze imigambi iri mu mitima y'abantu bawe Mana. Indoto wabashizemo izikuvamo, imigambi atari y'umubiri ariko imigambi y'impwemu, imigambi mizima Mana itumbereye kuguhesha icubahiro, ikomoka kuri wowe. Iyo washize mu mitima yabo, iyo batahuza ku munsi no ku munsi Mana, ndasenze ngo uyishitse Mana. Ndakweretse Mana intambamyi zose zagiye ziba Mana, zikaba zituma Mana abantu badashika gutambukira mu vyo wavuze. Ndazisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Hari intambamyi ziba mu vyimviro, hari intambamyi ziva muri environnement mu muntu abamwo, hari intambamyi ziva mu vyo abantu babuze kugira ngo bashitse kuri iyo migambi. Izo ntambamyi zose ndazizanye imbere yawe, ndazisuzuguye muri kino gitondo. Ndavuze Mana ngo reka imigambi y'abantu bawe ishitse, reka Mana ukomeze intambuko zabo kuko ari wowe ushitse imigambi yacu. Ndavuze Mana ngo reka bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ndarangiriza kukihe navuze ibintu bingahe? Nteye kuri bingahe? Okay. Hageze kuca kangahe? Navyanditse, nabuze aho navyanditse, mwihangane. Tugomba gusengera ubutunzi bwacu. Yesu ashimwe cyane. Bwira mu cyane tubutunzi. Haleluya. 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 Amen.
ndashaka kuvuga aya majambo uvuga uti uhoraho niwe amara ubukene bwanje bwose bivanye n'ubutunzi bwiwe. Ni Imana ituma ntera imbere, ni Jehova Jire utuma byose bironkeka. Yesu wagizwe umukene kugira ngo jewe ncike ubutunzi. Narahezagiwe n'uhoraho kandi naratewe iteka nawe. Amagara meza n'ubutunzi bigomba kuba mu nzu yanje. Uhoraho niwe mwungere wanje kandi niwe agomba kunyitwararika. Kubw'ivyo ntaco nzokena na kimwe kandi nta bwoba nzogira kandi sinzogira uruhagarara. Haleluya. Kuko ntakwiye kugira uruhagarara ku bijanye n'ubutunzi bwanje, kuko ndazi yuko Imana igomba kunyitwararika muri vyose. Nduwa agaciro kurusha amafaranga, nico gituma izoyampa. Rero guhera maze kumenya kwinyitwararika, ndizeye ko azontungisha. Amafaranga ni umugabane w'abana b'Imana. Ndashaka ico mugisubiramo. Amafaranga ni umugabane w'abana b'Imana. Gufungura neza ni umugabane w'abana b'Imana. Kuronka amafaranga mbeshaho ni umugabane w'abana b'Imana. Kwambara, kuronka homba ni umugabane w'abana b'Imana. Akazi keza ni umugabane w'abana b'Imana. Kuko wewe uri isoko ryanje. Nico gituma atazondeka kandi ndavyakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Amen. Amen. Ndagomba kuvuga ngo uyu mwaka ugomba kuba umwaka mu buzima bwawe bwo kwexperimenta ukuboko kw'Imana no mu mafaranga. Hari igihe uba mu bukene cyane ugahahamurwa n'ubukene, ariko ndavuze ngo ico ukora ugikore neza, ariko Imana izogutungisha ibirengeye ico uhembwa n'ico winjiza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko munyemerere iki kintu kimwe. Uyu mwaka ubabera umwaka wanyu wo gutangira Imana. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo? Kuko Imana ntidushobora kuyigira umubeshi. Amafaranga ntibayasengera, amafaranga barayatanga, ayo utanze akazana yandi. N'ibihugu byateye imbere abasokuruza barayatanze, uyu munsi abuzukuruza bayo barayajya bakayatwara no mu burofa batazi iyo yavuye. Afrika kugira ngo ihinduke, abizera mugomba kwiga gutangira Imana. Kandi mugomba kutabaderange bavuza amafaranga. Sivyo? Sivyo abantu b'Imana? Kuko nta buryo na bumwe dufise mu buryo bw'impwemu dufise bwo kurwanya ubukene kiretse gutanga. Ubukene burashisha. Ubukene burabishe. Ubukene nta nuwo butwigisha. Afrika turazi ubukene. Ubukene buragahera mu izina rya Yesu Kristo. Aho kugira buhere bugomba kubanza guhera mu vyimviro vyacu. Haleluya. Ivyimviro by'ubukene bikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri ico coba ico no twosenga bugaca. Ariko kandi ndakubwiye ngo we experimente ukororanirwa mu byo ukeneye byose. Amen. Kuko ni kwijambo ry'Imana rivuga. Usenge uhagarare ku cijambo ry'Imana rivuga, ntuhagarare ku situation yawe ivuga. Wewe nturi situation yawe, wewe uri situation y'Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Rero turangiza iri sengesho kuko ndabivuze kandi navyiyumviriye uko nyene. Iri sengesho ndarigira twese dutanze ishikana. Sivyo? Ufata iryo shikana uvuga Imana ndagutangiye kuko wavuze yuko kugutangira birazana umugisha kandi biragwiza ubutunzi bwanje.
kandi naho dutanga dushima turyoherewe Imana, Mana ndagomba kuzogutangira, ndagomba kuzobiba mu bwami bwawe kugira ngo nawe ukore ico wavuze. Waravuze ngo dutange, nawe uzokwitwararika ivyacu. Ndagiye kugutangira kandi nanje witwararika ivyanje. Birumvikana neza? Fatisha ikanwa ryawe urizane aha anye imbere, urishire ngaha aha hasi. Umuntu wese azanisha ikanwa ryiwe, hamace dusengera ico kintu kuko ico sindagisengera tutagize offrande iri special. Avuga uti Imana, ndakonsacre umufuko wanje uyu mwaka wose. Sinzobure loyer, sinzobure minerval, sinzobure ico ngaburira abana, sinzobure. Amen. Urashobora gutangisha ikanwa ryawe aho nyene kuri escalier sawa. Haleluya. Amen. Ubukene buragahera mu izina rya Yesu Kristo. Uwo nibaza ko ari wo mudayimoni wa mbere Afrika ifise, niwo mudayimoni wa mbere akwega ibibazo dufise byose muri Afrika, niwo mudayimoni wa mbere atuma abantu batababo, niwo mudayimoni wa mbere utuma abantu bakora ivyo batashaka gukora, niwo mudayimoni wa mbere utuma abantu badandaza imibiri yabo nimbara abakobwa, niwo mudayimoni wa mbere utuma abantu bisuzuguza, niwo mudayimoni wa mbere utuma abantu babesha batavuga ukuri kugira ngo babeho, niwo mudayimoni wa mbere uyo tuzomutsinda mu gutangira Imana. Imana yaravuze ngo ni mungerageze, Imana yaravuze ngo ni muntangire, iki kira debloka. Ni wanaja gusengera finance zawe uzovuga uti Imana naragutangiye kuko nizera yuko mu gutanga tugomba kuribeha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ikora ikintu gishasha mu buzima bwawe nkuko uramvuye ukuboko kwawe, ni Imana iramvura ukuboko kwayo iza ku buzima bwawe. Uyu mwaka Imana ikugirire neza, uyu mwaka Imana ibarihire amashuri, uyu mwaka Imana ibitwararika, uyu mwaka Imana ibagirire neza. Uyu mwaka Imana iba surprene, uyu mwaka Imana ibatangaze. Bamwe barashobora kuvuga ati uyu mwaka ugiye kuba mubi, uyu mwaka ni mubi, ariko nababwiye muze mwibukira ijambo Gosheni. Wewe hariho exception ku buzima bwawe, wewe ijuru niryo ridetermina klima yawe. Naho imvura yoba itari kiragwa, iyawe izogwa kuko ni ijuru. Haleluya. Naho bidufata umwanya ungana gutegura ngo mushike mwese ngaho imbere, ariko kandi ushike hano imbere utambuke ukoko wawe usubira mu kibanza cawe. Imana iguhezagire kandi igire neza. Uvuga uti Imana ndadeblotse, nduguruje, ndahinduje ikirere c'ubuzima bwanje bw'amafaranga, ndanse ubukene, ndabwikunkumuye. Hari gihe uba muri club y'abantu bakenye bakaguma bakubwira ko ari bisanzwe, ariko reka kuvyakira nk'ibisanzwe, vyanke. Hagomba kubaho hofu iri kategorike, hagomba kubaho kwanga, hagomba kuba kwikunkumura mu izina rya Yesu Kristo, hagomba kuba kwanga. Ndagomba kumva niba wasuye mu kibanza cawe tangura kubura senga, ariko wereka Imana aho waburaniwe mu buzima bwawe muri uyu mwaka uheze. Uvuga uti Imana kiya kintu ndacanse, ndanse kubona inzara mu bana, ndanse kubona ubwambure Mana, ndanse kubona ndinga gupfukamira abantu Mana, ndanse kubona ndinda kwigira ibintu Mana, ndanse kubona nsegerereza abantu Mana, ndanse kubona nisemberereza abantu Mana, ndanse kubona nama nicaye imbere ya biro y'abantu ngiye kubasega bakankengera bakansuzugura. Ico uzokora cose Imana ishobora kugiha umugisha. Imana yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana ntihezagira ivyo dukora, Imana ntihezagira amaposte dufise y'akazi, ariko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Nimba ukoropa, nimba ukubura, Imana ihaza umuryango wawe ikoresheje ivyo nyene. Imana igutungishe ikoresheje ivyo nyene. Imana ntikengera akazi aho tuba barakengera akazi, ariko Imana ntikengera akazi kanje canka kawe. Reka nakubwire, mbayeho ibirengeye ivyo mpabwa n'ico nkora, kuko ab'Imana ikunda ibagirira neza. Ibirengeye ivyo bibaza n'ivyo basaba. Ntungana na salaire yawe, ubuzima bwawe ntibungana n'ingene uhembwa, ariko ubuzima bwawe bungana n'ico Imana ikuvuga ko. Imana bamwe igiye kubaha budget irengeye salaire zabo, abandi Imana igiye kubaha gukora ibikorwa birengeye amafaranga bafise. Ushobora kuba utayafise, ariko Imana igahamagara abayafise bagahezagira ibikorwa vyawe, bagashira amafaranga yabo mu bikorwa vyawe, bakakubaza ngo wakoresheje angahe. Nakoresheje aya. Uhembwa ngahe? Mpembwa aha. Ko bitangana. Ego ubutunzi bw'Imana ni buri mu mufuko wawe gusa, ariko ubutunzi bw'Imana buri mu mufuko w'Imana. Ico Imana itanze, ico Imana irekuye, nico gikwiriye kandi nico kibereye. Shandele kotele blo, shetele kotele blo. Bano b'Imana munyemerere iri sengesho numva shaka kurigirana umubabaro, ariko kandi munyemerere tugumukane iki kintu.
ubukene ni bubi, ubukene ni bubi. Haleluya, ubukene ni bubi. Nico gituma nshaka kubatumira duhaguruke dusambura iki kintu, sivyo? Uzocibuka uzovuga uti umunsi umwe twarasambuye impwemu, twaranse iki kintu, ariko ndansinzara mu izina rya Yesu Kristo. Ndansinzara mu izina rya Yesu Kristo. Ndanse ikintu gituma umuntu adafungura gakwiye ku munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndanse ikintu gituma mutagira amataya angana n'ingene mwari kuzongana kubera inzara mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mudayimoni tugomba kuwanka no kumwikanka, ebana kumwishitura. Bikenewe mukore cari cyo cyose. Barundi kazi cari cyo cyose mugikore. Nimba baguhaye akazi gasuzuguritse gakore. Imana niyihezagira, Imana niyikomeza, Imana niyihezagira. Mukuru wanyumva muntu w'Imana, Imana igiye kugirira neza abantu bayo. Imana iragomba kugirira neza abantu bayo. Imana iragomba kugutangaza. Imana iragomba gukora ikintu muri saison yayo ukamenya uti vy'ukuri ni Imana. Sinari ndaciteze muri iyi saison, sinari nzi ko bizoshoboka muri iyi saison. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Ndabashingira intara ko ntimuzoze kunsaba. Narasengeye umuntu niwe nibutse vraiment. Narasengeye umuntu ambwira ubukene bubishe abayemo kandi bubishe. Kandi amaze imyaka myinshi ari no muri chômage. Ariko turi muri 40 jours yarantelefone yarambwira ati pastor Imana yampezagi après imyaka 8 ntakora akazi ka mbere impaye ako nakoze ubwa mbere nahembwa 400,000 francs ubu unyi Imana impaye akazi mpembwa $8,000 par mois. Ariko uyo muntu twasenze twicaye hajya munsi y'igiti ambwira yuko ajya rimwe mu minsi 2. Yaranteye ikigongo birananira no gusenga turarira duhejeje namubwira nti Imana yabonye amosozi yacu genda. Amahera arashobora kwambura umuntu ukamenga umuntu arabaye imbwa kandi ari umuntu yisoneye. Ubukene ni ikintu kibi bantu b'Imana. Ubukene ni ikintu kibi, mugomba kubwanka ico musabwa cyose kugira ngo mubugwanye mukagikora. Nico gituma bantu barundi duhebe gusobeka bikenewe ariko tugende gukora. Icari cyo cyose uhambije gikore, ariko wanke kuryama gushika saa 4, wanke kuryama après-midi uraba amafilme y'uburofa n'amanuzenya. Sohoka rabiyuja, ariko uvuga uti sinzokwicara. Ukijambo ry'Imana ngo udakora ntakajye. Naho wadepoje dossier zawe ntibazakire, nuzu dusaba akazi ngaha muri eglise tuzoguha akazi kugukoropa tutaguhemba. Uzu korope neza utahe uvuga uti ndagodotse. Gendura umuntu ariko arakora uvuga uti nimba udafise amafaranga yo kumpemba mikiraka nagukorere kwa gusa, ariko uzoganya na experience hamutaye nk'abakoze. Uwo nyine azogira isoni azotangara kuguhana ya bus. Ariko ndababwiye ba jeune muri ngaha, sohoka mu mazu yanyu, sohoka mu bitanda vyanyu, va mu masengre, va mu marigara no mu makilote. Uravyumva no kurindira mugani w'amasasu ubuyi bwa mama, ariko iki nigiye cyo kubona kugira neza kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yavuze ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu, sinzohezagira poste z'akazi mwahawe, ariko icyahe cyo cyose muzoba muri ko murakora nzokibasangako ndabaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona rendi abantu bashaka akazi muri eglise, nzobabwira akazi muzokora kandi muzokora nk'ababenevole. Satani niyabona muri ko muranakorera n'Imana niwe wenyine azokwiranja ave mu nzira akazi kaboneke. Haleluya. Ariko bwira umwicaye uti ndanse kuguma muhira, ndanse kuguma mu nzu yacu, ndanse kuguma ndaba amadese anime, ariko harageze ko mpaguruka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yemerere duhaguruke dusenge. Murabizi bantu b'Imana, mu buzima kutagira ishavu, gutakaza ishavu ry'ikibazo niko kudakira. Abantu benshi ntibagifise ishavu ry'ibibazo, nico gituma batabivamo. Ariko kandi hari ibintu ugomba kuvuga uti no,
Haleluya, ndashaka mwese muvuga uti no. Ndashaka mwese muvuga uti no. Nimba ari ukudandaza ikaranga, waragize universite, genda uzidandaza. Abantu bakubwiye ngo lisanse, hewe, c'est quoi? Ndi plus que lisanse, ko naramenye Yesu. Statut yanje ya mbere iri important, si lisanse yanje, ariko n'ubwana bw'Imana. Niyo statut yanje ya mbere iri important. Haleluya. Amen. Kandi mbega tuzogushingira intaye gute tutabonye ingene watanguye? Genda utangure mu byo wibaza kari bitoye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyi 2017 ndasambuye umudayimoni w'ubukene mu buzima bwawe. Iyi 2017 ndasavye Imana iguhe creativite mu izina rya Yesu Kristo. Ndasavye Imana iguhe ivyimviro bishasha. Ndasavye Imana ikumpera ubwenge bushasha. Ndasenze ngo Imana idutangaze tuze twumva intahe zishasha z'ivyo mwavuyemo bitari gushoboka kandi bivuye muri revelation zayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bano b'Imana munyemerere mvuga ikintu kimwe mucumve neza. Ibanga ryo gukora si salaire. Urashobora gukora kuko ushaka gukora. Mwanyumvise? Rero ntugende urondera umushahara. Ni wawubona fine. Nutawubona kora. Amen. Bizoja muri CV yawe. Uzovyandika muri CV yawe. Wagukoresheje azogusinyira. Hama umuntu wese azobona ko wakoreye ubusa, azobona kuri umukozi mwiza. Mbega umuntu aba serieux aronka ubusa, yoreka gute kuba serieux aronka salaire? Amen. Amina. Haleluya. Okay, reka ndeke kuvanga, sivyo? Ariko kandi basi duzi ijwi ryawe, wewe vuga jewe mpore, vuga. Vuga, sambura ubwo bukene, adresse-toi kuri iyo situation yawe, kuri ico kibazo cawe, gira ico uvuze. Gira ico uvuze kuri situation yawe, gira ico uvuze kuri situation yawe. Nimbura umusoro ukaburi ngaho ukabona umuvyeyi wawe arizwa n'ubukene, gira ico uvuze. Nimba hari uwo wama witeze wa muri kurasaba, ariko gira decision, gira ico uvuze uti Imana ndarambiwe gusaba udafise, ndarambiwe konka udafise icama, ariko Mana nande ndagomba guhaguruka, nande ndagomba gukrea. Iyi 2017 ndanse ubukene ubwo nabonye mu buzima bwanje. Iyi 2017 Mana ndashaka Mana ushireho ubudasa. Wowe ni wowe mwungere wanje, niko ijambo ryawe rivuga, sinzokena. Ubukene ndabwanse mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubukene ndabwirukanye mu nzu yanje mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimira Mana, abantu waduhaye kubona muri iri shengero, abatanguye ama entreprise agahagarara, abatanguye ibikorwa bigahagarara, abakoze imigambi gahagarara, abo wahaye ubuzi, abadodoye imiryango ikuguruka. Ndagushimira Mana, wowe waduhaye kubona bagize mariage batagira ni matera, ariko uyu munsi ba finance eglise. Ndagushimira Mana ko waduhaye kuba batemoin w'ibitangaza bikomeye, w'abantu Mana yo mu ijuru washikanye kubikomeye, ubwabo bagatangara, natwe bikatunezereza. Nico gituma Mana ndi convaincu, ni persuade Mana yuko Mana paresi yihavuye, abantu barabona kugira neza kwawe. Nico gituma Mana ndakweretse umuntu wese ari hano hantu ashaka kuja kure, ashaka gukora, ariko aritanga, ariko arirukanka, azinduka akora, ariko akora akazi kiyoroheje kamuha amafaranga make. Ndasenze Mana yo mu ijuru, wowe uri Imana ya promotion, wowe uri Imana ikuza abantu, wowe uri Imana ivana Yosefu kwa Potifari ukamushikana kwa Farao, wowe uri Imana ihezagira, wowe uri Imana ikuza igakomeza abantu. Watwandikiye amakuru menshi yabo wakujije. Ndavuze Mana ngo kuza ishengero ryawe, kuza abantu bose bari hano hantu, ha promotion abayikeneye, hakaza bagakeneye. Mana ugurura imiryango. Ndasambuye impuhemu y'ubukene, ndasambuye ubukene, ndasambuye ubukene, ndasambuye umudayimoni y'ubukene hejuru y'igihugu cy'u Burundi.
ndasambuye umudayimoni y'ubukene hejuru y'igihugu cy'u Burundi. Mana azana ivyiyumviro bishasha, Mana azana creativity, Mana azana gukora, Mana azana kwiruka, Mana azana kurondera, Mana azana iterambere. Mana ntitugomba kubona abantu bacu igihe cyose barira, igihe cyose bifumbereje. Mana harageze igihinduka. Mana ibindi bihugu warabihinduriye, ubikorera ibitangaza, natwe washobora kukidukorera. Mana manifeste ta présence kugira ngo tukubone. Ndakweretse ishikanwa Mana abantu bayo batanze n'iryo bazotanga ryose. Ndavuze Mana nk'uko baramvuye ukuboko kwawe baguha, ndavuze Mana ngo reka nawe ukuboko kwawe Mana kuje kuri bo, ubagire neza muri uno mwaka, kuvura amabezo y'abantu bawe uyu mwaka wose mu izina rya Yesu Kristo. Bamara ubukene muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Raba amasharge yabo uyabakize mu izina rya Yesu Kristo. Raba amadeni yabo uyabakureko mu izina rya Yesu Kristo. Mana nk'uko imbabazi zawe ziri, Mana niwiyerekane mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.